ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mwese mudukurikiye muri mu bice bitandukanye, amara umwami wacu Yesu Kristo abe muri mwebwe. Kaze mu kiyago cy'uyu munsi cy'ikiganiro Sengana nanje, ni ikiganiro twumva ijambo ry'Imana, twiga ijambo ry'Imana hanyuma tugasenga. Uyu munsi tugiye guhagarara ku majambo y'Imana ari muri Zaburi 121. Turasoma ku murongo wa mbere dushitse ku murongo wa 8. Ndunamurira amaso yanje ku misozi, ugutabaga kwanje kuzova hehe? Ugutabaga kwanje kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Ntazokundira birenge vyawe ko bitirimuka, ukuzigama ntazohunyiza. Mbere uzigama Abisirayeli ntazohunyiza kandi ntazosinzira. Uhoraho niwe muzigamyi wawe, Uhoraho niwe gitutu cawe iburyo bwawe. Izuba ntirizokwica ku murango canke ukwezi mwijoro. Uhoraho azokurinda ikibi cose, niwe azozigama ubugingo bwawe. Uhoraho azokuzigama mu maja no mu mazi, uhereye ubu ugashitsa ibihe bidashira. Ni Zaburi igiye kuturongora mu isengesho ry'uyu munsi. Ni Zaburi yo mwiduga. Muri umwanditsi no Zaburi yaboneka ko ari muri situation yarakeneye ubutabazi. Murazi kenshi ibyo twishoboreye ntitunda kubisaba Imana, tugira ko tubikora tuja gusaba Imana ibintu tubona ko tudashoboye, ibintu tubona ko byananiranye. Twagerageje, twateye imigere, twakubise iburyo, twakoze ububafu, byanse, niho dufata akanya ko kwiyumvira ngo reka rero niyumvire ikindi kintu kinkura hano, ndakeneye ubushobozi budasanzwe. Niho kuba kwizeye Imana duhitamwo guhungira ku Mana kugira ngo idukorere ivyo byananiranye. Kuba tarakizwa, taramenya umwami Yesu, niwo bahungira bitagira ikimazi, baja mu bapfumu n'ibindi bisa n'ivyo. Ariko kandi hari n'abamenye Imana bakira mohe mabi, bakaja kuraguza, hakuja gusenga Imana ngo Imana ibishure, bakaja kuraguza ngo kumbure ububasha bwo bapfumu bubaheshe kuva mu kibazo kiri barimo. Ariko muntu wo gukora ivyo, muntu wo warakoze ivyo, ndaganda gusabe, nimba warakoze ivyo waramenye umwami Yesu, uce bugufi usabe imbabazi Imana, kuko umupfumu ni kiremwa ntaca ashoboye. Wavuye ku Mana mushobora byose, uja ku mupfumu, ku munyamareba ngo ngiye kurondera ivyara ku mupfumu. Oya, wavuye ku Mana yoshoye guha ivyara mu buryo bw'igitangaza. Ugiye kukirongo ngo amfate ngo umupfumu kana kabandangiye ngo asha ngo ugiye ko ngo ni rimwe gusa ngo buronse umwana ngo busamye. Umva, nimba vyarashitse, hari n'abaja kubapfuma arondera umugisha, amfite akazi kansa hagusenga Imana ngo barindire Imana bihanganye, barindire igitangaza c'Imana. Nkuko uno mwanditsi no Zaburi yavuze ngo ugutaka kwanje kuzova kuhoraho, ndamutegereje mpanza amaso we. Haguhanga amaso Imana, ugacungura ku mupfumu, ugiye kurondera umupfumu ngo hagati ngo shira muri business yaje ko imisi ashe business iri hasi kabisa, ntabakiriye ndiko ndaronka, ngiye kurondera umupfumu amico shira kuri dose. Waramenye Imana, ugutaka kwawe kuvahe? Kuva mu by'abapfumu, shaka kuva ku Mana wamenye. Ubusubiye mu bwami bw'umwiza, ukoze ibyo wasubiye mu bwami bw'umwiza ubwo wahozemo kare. Ariko mu bantu twakiriye Kristo, mu bwami turimo byose birahari. N'ubwami n'umwami afise byose, ashoboye byose. Rero iyo tugize ikibazo, ntidukwiye guhungira iburyo canke ibumoso, ku bapfumu canke ku banyamareba ngo oya, nimba warakoze ivyo saba imbabazi. Iyo tugize ikibazo, twebwe abantu bamenye umwami Yesu, twebwe abantu twimuriwe, haleluya, mu bwami bw'umwami Yesu, tubiheshejwe no kumwizera tukaronka agakiza. Iyo tugize ikibazo duhungira kuri we,
duhanga amaso we, tuyahanga amaso we, duhanga amaso we gute? Mu gusenga, ko tuzi ko ashoboye byose. Umva, dukwiye kumenya muri twebwe, dukwiye kumenya icyo twakiriye, icyo tugendana muri twebwe. Ahubwo nibaza ko iyo tudevye tukaja mu bapfuma dutangarira abantu barazi ubushobozi bafise, abantu barazi umwami bakurikiye icyo ashoboye, kuko abapfumu bo barazi ubushobozi buri muri Yesu, abapfumu bo barazi icyo Yesu ashoboye, kandi Satani bwiwe arazi ubushobozi buri muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu adadukundira canke yama buri gihe agwanya umuntu kugira ngo ntabashe kwiza ko arazi yuko iyo umuntu yizeye agasenga Imana, agahanga amaso Imana ifise ibitangaza, Imana ifise inyishu mu gihe gitangaza yo gushikora kuri uwo muntu abafashwe nyakizera. Rero dukwiye gutahura kino kintu, tugize ikibazo byanse ko tugikemura, bisaba ko Imana yentervena. Bigenze gute? Duhanga amaso Imana, dusenga Imana, twizera Imana. Mu gusenga hariho patience. Imana ishobora kwishura ubwo nyene, ishobora kukwishura haheze akasere ubugombe bagaye, kandi ishobora no kutakwishurerega, ishobora no kutakwishura kava ngo uyu muntu ingwara arwaye si iyo kumwica nkuko byagenze kuri Lazaro. Ariko umva, Imana ntimupana nuko ari Imana ikwiye kuza kureponda ku bintu byose bikenera ko. Oya, hako iki Imana yakoze yaducunguye kuruva. Dukwiye kubona, dukwiye gutahura Imana muri ubu buryo, dukwiye gutahura Imana mu buryo bw'uko iyo mukuyakaca kwaca mu migenderanire yacu nayo tumye ko igihambaye yakoze no kudukiza urupfu rwe bitazishira, no kudukiza urupfu rwe bidashira. Nico kintu igihambaye Imana yakoze. Byanze byakoretse muri Kristo Yesu. Ibisigaye nabyo n'utuntu dutoya, n'utuntu Imana itanyishuye candevia cyasubira mu isi. None ukomesha nde usubiye mu isi, ubabaza nde subi. Ahubwo gira ukwizera nubwo Mana utonyishura. Hari muri ibi Pastor P.T.G.A aririmbye ngo nubwo utonyishura ngo nzokomeza ndakwizera. Rero tukagura ko no kwizera nuko nubwo Imana itonyishura kuri iki kintu ndayiteze ko, nubwo ubutabazi butoza n'ukuntu mpanza amaso Imana, ntibizombuza gukomeza nizera Imana. Ico naco nico kintu Imana ikeneye muri twebwe, kandi ico kigaragaza maturité spirituelle. Mana nubwo utonyishura, nubwo utogubikura uko ndabikwiteze ko, nubakazi ntokaronka uzoguma witwa Imana yanje. Nubwo uyu mwana ntomuronka, nubwo togumva, nubwo mu muryango, nubwo turi kupesha, nubwo tutovyara, nubwo haizi imyaka 3 byara sako, nubwo twosaza ntituzokuva inyuma, ntituzogutera kagera, tuzoguma inyuma ya, kuko ico twabonye muri wewe, ko ico twaronse muri wewe nahanda ubugingo budashira, ubuhari bw'ibicumuro. Umva, ico uri, ico represent mu buzima bwacu naho gihuriye nico ndiko ndagusaba. Ndio umuntu afise mentalite nk'iyo ntanyuganzwa n'utuntu dutoya, nubwo Imana itamwishura ayiguma inyuma. Umva, niyo mentalite dukeneye kugira, niyo mentalite dukeneye kugira. Nubwo Imana itonyishura nzoyiguma inyuma. Ugutabaga kwanje kuzova he? Kuva kuri ari nyijuru n'isi. Ako nubwo kutoza, nubwo bitokoreka, nubwo ubutabazi butoza, nzoguma mpanza amaso Imana. Nubwo bitokorekera mu gihe ndavyitezemwo, nzoguma mpanza amaso Imana. Hari gihe dusenga Imana tuyisaba ibintu, tuyishengera dele muri iki gihe Mana, ariko ukwizera Imana kandi dukeneye mu kwiza ngo nubwo bitoshikira muri iki gihe ndavyitezemwo, marge yuko bishobora no kudakunda, ariko n'igihe bidokunda bigakunda mu gihe kirenga cyo ndavyitezemwo,
nzokomeza ndayizera. Iyo nayo ni indi nivo ukwizera Imana ikeneye ko tugira. Imana ikeneye ko tugira kuno kwizera nako kuvuga ngo Mana nubwo utoma iki kintu ndagusaba sinkuva inyuma, nubwo utobikorera mugenda kwitezemwo sinkuva inyuma, nkomeze kukwizera. Nubwo wobikora gutandukanye nuko nabigusavyemwo nzokomeza kukwizera. Imana irakeneye ko tugira ino mentalite, ko tironda dufise mentalite ko irondeye wizera ko iza kwiteza kubikora. Iyo bidakoretse uba desi Satani aza kugerageza ngo abanyamana wizera ntibishoboye. Niho benshi abantu ngo kanje mu bapfumu nje kugerageza. Iyo itabikoreye mu gihe ari yitezemwo ukwihangana kurahera ukaja kwishiriza indi nzira. Iyo ibikoze mu buryo utari witezemo cyangwa mu nzira utari witezemwo nahone haza ikintu kikunyuganza. Ariko ibyo bintu Imana ikeneye ko ubirengera mu rugendo rwawe nayo, hamwe umenya ngo nubwo itobikora nkomeza kwizera, nubwo yobikorera mu gihe ntabyitezemwo cyane kirenge cyo nenda byitezemwo nkomeza kwizera, nubwo yobikora mu buryo ntarinda byitezemwo mu nzira ntarinda byitezemwo nkomeza kwizera. Nta kimbuza kwizera. Uko kwizera Imana irakeneye ko tukugira, ko kwizera Imana irakeneye ko tukugira. Rero umwanditsi yavuze ngo ndunamuye amaso yanje ndahanze umusozi, ko niho niteze gutaka kwanje. Niteze gutaka kwanje kuhoraho, niteze gutaka kwanje ku Mana, kuko umva niteze yuko Imana izontabara nubwo itontabara, kuko ibyizigiro byacu kana kantu numvise mu mutima. Ukwizigiro ibyizigiro byacu suko tubaho neza hano mwisi, suko tugubwa neza hano mwisi, ko turaza hano mwisi turi ingenzi. Ariko ibyizigiro byacu nuko tuzobona kudapfa, nuko tuzobona ijuru, tugashika mu ijuru hatamarira, tanzara, tabibazo, atagagari ku mutima. Ibyo nivyo byizigiro byacu, ibyo nivyo bintu bikwiye kuduhagarika umutima, kuko niyo turiko tuja mu ijuru. Niyo mpamvu ntitwacunguwe ngo tunezerwa no mwisi. Oya, iyo byabiri kuba bityo amaraso ya Yesu Kristo aba yabaye ubusa. Ahubwo twacunguwe ngo turenze amaso kuri hano mwisi, turabe mu ijuru, turabe iyo turiko turaja. Ntidukunde isi ngo dukunde ivyayo, kuko dukunze isi tukakunda ivyayo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo rw'Imana ruca ruva mu bugingo bwacu, ubukristo bwacu buca bunyuganga, ca twama dufise uruhagarara rw'ivyisi. Ariko dukwiye guhanga amaso dukwiye guhanga amaso kumenya ngo ndiko ndaca mwisi, ariko destination yanje ni mw'ijuru. Rero tugire nino mentalite ngo bidufashe kutanyuganzwa n'ikintu na kimwe. Iyo turiko turageragezwa mu buryo butandukanye, iyo turiko turasenga Imana tuyizigiye ko ibitangaza bitandukanye. Ariko munyumve neza, simvuze ngo Imana ntibishoboye. Imana yashoboye kwika ko nkuko twagiye turabibona. Hari aho Imana itevya kwishura, hari aho Imana itishura kijya kintu ubu yitezeko, hari aho Imana itakora kijya kintu ubu yitezeko mu buryo nk'ubwo uwa uyiteze nk'uko igikoramo. Ariko muri byose ikomeza kuba Imana. None tugiye gusenga Imana. Wa muntu witeze ubutabazi buva ku Mana, wa muntu hanze amaso Imana n'iri jambo. Imutabazi bwawe witeze ko buva kuhoraho. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uhoraho azokuzigama mu majo no mu mazi, uhoraho ntazokundira ko ibirenge byawe binyiga. Niyo Imana iragomba, iriteguye kukugirira neza, iriteguye kugutabara, iriteguye kugukura mu byo uri kunyuganza, iriteguye kukwishura, iriteguye kuguha ibyo yizigiye ko, iriteguye kugukorera igitangaza. Niyo volonté y'Imana. Ariko kandi ni byiza ko umenya nabyo twavuze kugira ngo ukwizera kwawe ntikunyuganzwe n'ikintu na kimwe Satani yoza agaprofitamwo canke izindi mpano ziva anande kwanukanaka ngo biguteshe gukomeza wizera inzira canke gukomeza wizera umwami wacu Yesu Kristo, gukomeza mu nzira y'umwami wacu Yesu Kristo. Tugiye gusenga Imana. Ariko nimba waratirimutse ukicira indi nzira, ukaja kurondera mu bapfumu, ukicira indi nzira, ugakora ibinyuranye n'ubwo bw'Imana,
kubwo wananiwe no kwihangana kubwo inyishu itazira mu gihe wari uyitezemo canke kubwo inyishu itaje isa no kwari uyiteze. Hari benshi banka inyishu y'Imana. Nasabye Imana reka mfata kare nako ndasaba Imana akazi kameze gutya none nce ndonka akazi nako ndasaba Imana umuntu ameze gutya twubaka nace no oya izigira Imana nimba by'ukuri fise confirmation ko ari Imana ibiza izigira Imana ko Imana irakuzi yakuremye n'ivyo byose ari izi inzira uri kuraca wewe ntuzi uri kuraja wewe ntuzi ukuzo umeze umwaka ukurikira ko Imana irakuzi ibyizana mu bugingo bwacu ibizana ituzi izi imbere hacu kwameze. Tugiye gusenga Imana data mu izina rya Yesu Kristo. Sengeye uyu mwene data fashije cyane fadika na mwene data usenga akwiteze ko ibitangaza ubutabazi mu nzira y'ivyo ariko arasengera. Ndasenze mu izina rya Kristo Yesu wa Nazareti. Mana uri Imana y'ibitangaza, uri Imana y'utwumiza, uri Imana itabara itarinze utabaza, uri Imana yikwije, uri Imana mushobora byose. Ndasengeye uyu mwene data ngo umugirire neza mu izina rya Kristo Yesu wa Nazareti. Ico akwiteze ko ico ariko arakwizigira ko Mana ukimuhe ngo umutima wiwe unezerwe mu izina rya Kristo Yesu wa Nazareti. Ndasenze ngo ubutabazi bwawe bumuseruke ko mu izina rya Kristo Yesu wa Nazareti. Kandi ndasengeye n'uyu nawe yadendebukiwe hageze aho yakwizigiye mugabo ubutabazi ntibwazira mu gihe yarabirindiriye ko bituma Satani aramugerageza amutesha mu caha aja kwirondera izindi. Ndamusengeye umugirire ikigongwe mu izina rya Kristo Yesu. Ndasengeye n'uyu akirindiriye ubutabazi bwe. Ndamusengeye umushoboze gukomeza kwihangana mu izina rya Kristo Yesu. Ndasengeye umuntu wese mwami umutahuze yuko hari igihe inyishu yawe iza ari oya kuvyo umuntu aba ari karasaba, kandi hari igihe inyishu yawe itazira mu gihe umuntu aba yitezemwo, kandi ko hari igihe inyishu yawe iza inyuranye n'ivyo umuntu aba agomba n'ivyo umuntu aba ashaka, kandi ko ikora ivyo byose kubwo urukundo dukunda. Ndasenze ngo utahuze umuntu ivyo bintu mu izina rya Kristo kugira ngo Satani ntabe yitiza imwe muri ivyo bintu kugira ngo anyuganze ukwizera kwacu, adevye amashwa yacu, akure imitima yacu kukwizigira mu izina rya Kristo Yesu wa Nazareti. Ndagushimiye rero, ndagushimiye kuri Imana itabara, ndagushimiye kuri Imana igira neza muri byose ugande kutugirira neza muri byose bitebuka. Turazi yuko umugambi ku bugingo bwacu ari mwiza, utwimbira ko ivyimviro vy'ivyiza, utwimbira ko ivyimviro by'amahoro. Ndagushimiye mwami, ndagukengurukiye, nuhabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane mukakumira kuri kiriya kiyago cy'uyu munsi. Tuzosubira ejo. Mwami Imana abaho umugisha. Murakoze.